ndatanze bwakeye umwanya kugira imana abumva ururimi rw'ikirundi haba abari i Burundi haba abari hirya no hino mu bihugu Uburundi buhana imbibe nabyo u Rwanda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari hafi gato nka Uganda, Kenya, za Malawi hari abarundi babayo canke abumva ururimi rw'ikirundi babayo, hari abari hakurya y'ibiyaga binini nka Buraya, Amerika no muri Aziya muri za Korea hari abarundi babayo, za Australia hari ababayo. Bose ndavuze nti muramukane amahoro y'Imana abo bwakeye, abandi bari ku gihe c'umugoroba ndavuze ngo mwirigwane amahoro y'Imana. Ni Sindayigaya Ildefonse, umunyeshure mu gisata ca doctora mu by'agateka k'abana. Ngarutse muri kano gatondo kugira ngo tubandanize aho twari twagejeje. Uheruka twari twavuze ko ku mugani abarati nibaca aho ugenekerezwa ubwo yuko umwana nubwo akiri mu nda afise agateka kamukingira. Rero nari nagarutse twari twarabandanije tuvuga tuti mbega uwo mwana turaba mu mategeko mpuzamakungu, haba itegeko mpuzamakungu rigenga agateka k'abana canke itegeko ry'ibihugu byo muri Afurika bivuga ku by'agateka k'abana, hose twari twaraje turasanga yuko umwana akiri mu nda ya nyina arafise amategeko amukingira. Muri kano gatondo rero baye ngombwa ko turaba tuti mbega ku butaka bw'u Burundi, igihugu c'u Burundi, leta y'u Burundi n'amashinga amateka y'u Burundi na nkenguzamateka n'izindi nzego z'igihugu c'u Burundi, mbega zoba zitaho agateka k'umwana iyo ataravuka? Nibyo rero muri kano gatondo mfashe yuko icigwa nateguye icigwa kugira ngo turabe ibivugwa mu mategeko ya Repubulika y'u Burundi igihe umwana ataravuka. Reka rero dusangire ico cigwa uko categuwe. Urabona ngaha utubazo tutari duke dushobora kwibaza tukavuga tuti mbega umwana iyo ataravuka ibibazo tugize ngo tubirabe neza, ibibazo uko bibajijwe kugira ngo tubikurikirane tudasigwa tudategwa. Ibibazo biravuga biti mbega mu mategeko y'igihugu c'u Burundi umwana akiri mu mbanyi kwa nyina wiwe yoba yaributswe? Mu mategeko y'igihugu c'u Burundi uwo mwana akiri mu mbanyi ya nyina hari aho yoba yaributswe? Rero mu mategeko y'igihugu c'u Burundi umwana akiri mu mbanyi kwa nyina wiwe yoba yaributswe? Yoba uwo mwana akingiwe? Ibyiwe byifashe bite? Aha turaca turaba navuze ko tubiraba icigwa uko nagiteguye tubiraba mu mice ibiri. Turaraba aha n'itegeko nimero 1/11/11 ryo kuwa 24 Munyonyo risubiramo itegeko bwirizwa nimero 1/33/37 risubiramo amategeko agenga akazi mu Burundi mu ingingo zaho zitatu: iy'ijana n'icenda, iy'ijana na cumi na rimwe, iy'ijana n'icenda kugera kw'ijana na cumi na rimwe zirategekanya neza uko umwana, zirerekana ko umupfasoni yibungenze kumvo zo kwitaho umwana ari mu mbanyi. Uwo mwana afashwe ate? Ngaha rero uca turaba avuga ngo umugore wese afise imbanyi bikaba vyemejwe na muganga arashobora guhagarika ico akora nta nteguza. No kuvuga aha duca tubibona igihe umupfasoni amaze kubona yuko yibungenze kumvo zo kugira ngo ntakomeze akora ubuzi buruhisha byohava bisinzikaza umwana ari mu mbanyi. Ni kubw'iyo mvo aya mategeko ingingo y'ijana n'icenda yo muri itegeko rigenga akazi mu gihugu c'u Burundi rirarekurira neza uwo mupfasoni ko aca ahagarika akazi. Akibimenya aja umuganga akamupima akabona ko uwo mupfasoni yibungenza afise imbanyi mu nda, kugira ngo ntashishikara akora ubuzi buruhisha ngo hava butuma amagara y'umwana amererwa nabi. Uwo mupfasoni ararekuriwe guhagarika akazi. Ahagarika akazi ikiringo c'indwi 12 zishobora kugera ku ndwi 14. Bikavugwa ko ica kabiri c'ico kiringo
iyo ari indwi 12 n'imiburiburi 6 azifata mu gihe cyo kugira ngo umwana igihe umuvyeyi yarakibaruka akiremarema gihigo dutege indwi 6 iyo indwi 14 n'imiburiburi indwi mugana no kuvuga hana yashatse kuvuga ko kwerekana ko mu mategeko agenga abakozi n'akazi mu gihugu cy'u Burundi umwana akiri mu mbanyi yaributswe kubwo kugira ngo mama we ntaba mukorana ibikorwa biruhisha bigatuma uwo mwana atamererwa neza mu gihe ari mu mbanyi umupfasoni yibungenze arafise uburenganzira bw'uko aca ahagarika akazi akaja mu karuhuko. Igikurikira ni icuko mbega iyo uwo mupfasoni ahagaritse akazi ubu ntimuhaba mubibaza muti none ahagaritse akazi yoshishikara ahembwa oya ati bamwe bakavuga bati oya ntiyohembwa ahubwo yocahagarika guhembwa kuko hari abavuga ngo umushahara ni ikinyuranyo c'akazi kaba kakozwe ariko ayo mategeko agenga akazi mu gihugu cy'u Burundi uravye ku ngingo y'110 avuga yuko umukoresha nta bubasha afise bwo gusesa amasezerano y'akazi imbere canke inyuma y'igihe gito c'akaruhuko yitwaje ko umupfasoni amukorera afise imbanyi no kuvuga mico gihe umupfasoni yahagaritse akazi kuguko yazanye n'urupapuro rwawe kwa muganga ruvuga yuko afise imbanyi umukoresha wiwe nta burenganzira afise bwo kumuhagarika akomeza aha rero ku ngingo y'111 nubwo tutarahagera mugabo aravuga ngo umugore ari mu karuhuko kubwuko yibungenze ko ni ku ngingo y'111 akomeza kuronka uburusho ibyo bita mu gifaransa avantage bwose ahabwa n'akazi. No kuvuga iyo umukozi umupfasoni yibungenze akaja mu ikonje akaja mu karuhuko umukoresha wiwe ntashobora kumuhagarikira umushahara rero kubahembwa barazi ugizwe n'ibintu byinshi hariho bimufasha kwiyunguruza bimufasha kuri hahaba uturusho twose tujanye n'akazi umupfasoni iyo yibungenze umukoresha wiwe nta burenganzira na buto amategeko yigeze amuha kuko ashobora kumwima ibyo bintu byose yarekurirwa n'akazi naho rero duca tubandanya kuvuga ngo nibijanye no gutegekanirizwa kazoza kw'abakozi ibintu byose bijanye n'akazi ibintu byose bijanye no gutegekanirizwa kazoza ku bakozi umukozi ari mu karuhuko kubwuko yibungenze ashishikara kubironka atakirinze usabwa. Turabandanya turabe itegeko mpanavyaha mbega mu mategeko mpanavyaha umwana akiri mu nda ya nyina wiwe ko ibyaha bikorerwa abantu benshi hari ibyaha bikorerwa abapfasoni bibungenze hari ibyaha bikorerwa abana hari ibyaha binakorerwa n'abantu bidegembya aha rero tuca turaba tuti mbega iyo kumvo zuko umwana ari mu nda ya mama wiwe akeneye gukingirwa amategeko mpanavyaha yoba yarayitayeho kuraba ati umwana ari mu nda akingirwe niho duca turaba ngaha kuri itegeko nimero 1 akarongo gahetamye 27 ryo kwa 29 Kigarama 2017 isubiramo igitabo c'amategeko mpanavyaha mu ngingo yaho y'amajana 28 ku agace ka kabiri rishira mu mpamvu nkomeza caha abize by'amategeko barazi ibyo bita mu gifaransa mu mbarende ncishemo les circonstances aggravantes haba hariho icaha akame ingene gihanishwa ariko bivanye n'uburyo cyakozwe canke uwo cyakorewe niho hajamo impamvu nkomeza caha canke impamvu nyoroza caha aha rero mu ngingo y'amajana 28 karongo ka kabiri iri tegeko mpanavyaha rishira mu mpamvu nkomeza caha igihe icaha cyo guhohotera cyangwa ubundi bugome butesha agaciro umuntu aha ibyo bita mu gifaransa torture ou traitement cruel inhumain dégradé no kuvuga hari ibyaha byo guhohotera abantu hariho abajeje gucungira agateka k'abantu nk'abapolisi canke abantu bajeje amabanga y'igihugu bashobora guhohotera abantu iyo uwo muntu ahohotewe yari umupfasoni yibungenze mu bihano azohanwa mu gihe ico caca gisanzwe gihanwa kuva ku myaka ingahe kushika ku 10 igihe gikorewe umupfasoni yibungenze kubwuko n'umwana ari mu mbanyi yashikiriwe yahohotewe no kuvuga ico gihano cyo kigwizwa na kabiri mu ngingo y'itegeko mpanavyaha nyene mu ngingo y'amajana 256 iri tegeko mpanavyaha rishira mu mpamvu nkomeza caha igihe icaha cyo gucuruza abantu no kubambutsa imbibe bidakurikije amategeko ibyo bita mu gifaransa traite et trafic des êtres humains igihe iki caha umuntu afashe umupfasoni yibungenza atunze ubundi buzima afise umwana muriwe indani abitse imana burya abapfasoni imana yabahaye ububasha bukomeye bwo kugendana abandi bantu
uyu mwana ari mu nda rero igihe umupfasoni iki cyaha cyo kumunyuruza icyaha cyo kumwambutsa imbibe mwama mwumva abarundi bitakambira bavuga ngo jendi muri Arabia Saudite ndi muri Oman na hehe bagiye bitazi iyo iki cyaha rero cyo kwambutsa umuntu imbibe bidakurikije amategeko igihugu kitabizi amategeko y'igihugu atakurikije iyo bisanze cyakorewe umupfasoni yibungenze naho kubw'impamvu z'uko agateka k'umwana ari mu mbanyi atakingiwe iki gitabo cy'amategeko mpanabyaha cyashize mu mpamvu nkomezacyaha kuri icyo cyaha cyakorewe umupfasoni yibungenze ku ngingo y'amajana 279 akanogo kaho ka kabiri iyo umugore yibungenze akorewe icyaha cyo kwamburwa extortion mw'ico gihe ico cyaha cyo kwamburwa gikorewe umupfasoni yibungenze mw'ico gihe bica bigaragara neza ko itegeko mpanabyaha ryashize ku rutonde rw'ibintu rw'impamvu nkomezacyaha iki cyaha cyakorewe uyu muntu afise ubundi buzima muri we aya mategeko rero twariko turaraba mpanabyaha yo mu gihugu cy'u Burundi arerekana neza ko umwana ari mu nda inama nshingamateka mu gutora amategeko canke leta y'u Burundi mu gutunganya integuro z'amategeko yemeje mu nama nshingamateka n'inkenguzamateka haributswe kwitaho umwana akiri mu mbanyi rero mu gihugu cy'u Burundi twahereye kuri hahandi turaba uko mu rwego mpuzamakungu ku rwego rw'isi cyangwa urwego rwa Afurika uko ibi bintu bitunganije k'umwana akiri mu mbanyi yitaweho rero n'umwana akiri mu mbanyi igihugu cy'u Burundi nticyabitereye kure cyarashizeho impamvu zo kumukingira uwuhirahiriye ntiyubahiriza agateka k'umwana ntakingiriye agateka k'umwana akaba aca abihanirwa mpereje hano rero icigwa cy'uyu munsi turabonye ko amategeko mpanabyaha y'u Burundi ndetse n'amategeko agenga iby'abakozi n'akazi byaributse gukingira umwana ari mu mbanyi ndabashimiye ko mushima ibi byigwa turiko turakurikirana byo gukingira agateka k'umwana twahereye ku mwana akiri mu mbanyi ubu no munsi tugeze ku mwana igihe cy'imbere y'uko avuka uko amategeko yo mu gihugu cy'u Burundi yamwibutse ubukurikira tuzoca dutangura kuraba kuva ku mwana avutse yitabwaho gute mbega ni ryari umwana avuka kuvuka rero mu mategeko bategekanya ivuka ryo kuza ku isi n'ivuka ryo mu mategeko ivuka ryo mu mategeko cyane cyane iryo rizoca dukurikiraho ibyo bita enregistrement de naissance ku mwana yatanditse mu bitabo ndangamuntu uwo mwana ntaba ariho tuzoraba rero ubukurikira tuzoca dukurikiza icigwa cyo kuraba ingene umwana avuka mu mategeko ndabashimiye abakomeza gukurikirana ibi byigwa nkabashishikariza kubisangiza abandi kuko hari benshi hari byinshi bitanze muri bino byigwa kumbure baba batari babizi ko ari uko biri murakoze